Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kuri rya channel yanyu Muhuza TV. Uyu numwe yatigiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ahanini kubiriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse no mu bategetsi bo hejuru mu nzego nkuru zikomeye z'igihugu. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, wowe ukurikirana ibiganiro vyacu nga mu gihugu c'u Burundi mu ntara zose zikigize zerereye mu manuko, mu buseruko, mu buraruko, mu burengero, abadukurikirana bari mu bisagara bigiye bitandukanye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure. Numwe tugiye kubageza ko amakuru cyane cyane avugwa ku biriko biraba mu gisata ca politike. Kuva Perezida Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 mu myaka 4 amaze ku butegetsi, ubwo ikibanza c'umushikiranganje wa mbere kimaze kwicarwamwo n'abagabo babiri, abo ni Arengiyome Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca. Aba bose uko ari babiri, ari Arengiyome Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca barabaye mu nzego nkuru z'umutekano ndetse banajejwe amabanga hambaye imbere yuko bashika muri ico kibanza c'umushikiranganje wa mbere. Gervais Ndirakobuca niwe yasubiriye Arengiyome Bunyoni muri ico kibanza, ubwo Arengiyome Bunyoni nawe mu mwaka w'ibihumbi 2022 ariko aragirizwa ivyaha vyinshi bigiye bitandukanye, hamwe no gushaka kugerageza kugandagura umukuru w'igihugu. Janye mu manza ndetse kuri ubu akaba arapfungiwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Dutegereje kumenya ingingo zizofatwa nabo muri Sena hinyuzwa cyane cyane mu gisata cyayo cy'inyungururizo, kuko arico cyaburanishije Arengiyome Bunyoni ubugira kabiri ku vyaha 8 vyose yagirizwa. Ukurikiye rero ni Gervais Ndirakobuca, nawe ariko arahura n'ibihe bitoroshe kuri ubu. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 ubwo Bunyoni yakurwa muri ayo mabanga, yatawe ko amabi menshi ndetse nibazo vyinshi igihugu cyariko kiranyuramwo. Ico gihari hatangwe kwibonekeza ibura ry'ibitoro, ibura ry'amakara, ibura ry'ibinyobwa vya Brarudi, ibura ry'umwavu w'ikizungu hingurwa n'ihinguriro Fomi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Bikavugwa ko Bunyoni ngari we yariko aragirana ibiganiro n'abantu benshi bajejwe gutanga ivyo vyankenerwa mu gihugu kugira ngo ntibabishikirize imyidogo igwira mu banyagihugu, nuko biyamirize umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye havemwe n'itembagaza ry'ubutegetsi ico gihe. Kuri ubu rero na Gervais Ndirakobuca ari mu bihe bitoroshe. Nkuko twabagaje ku munsi w'ejo, umuntu avuga ko afite n'imigenderanire mibi n'umukuru w'igihugu muri kino gihe nta wundi ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere uriho kuri ubu. Ikibazo ro caciye kizamuka mu bantu benshi ni kuki Perezida Evariste Ndayishimiye atumvikana n'abashikiranganje ba mbere. Ngaho Arengiyome Bunyoni ntibumvikanye, bamwe bakavuga ko nubundi kuri Arengiyome Bunyoni ubukeba bwabo bwatangwe kuva kera mu mugambwe CNDD-FDD batari banashika muri ibi bibanza, mu gihe Gervais Ndirakobuca anavugwa mu bateye umukono kuri rya keteri yashizwe ko umukono n'abajenerali 14. Generali Ndirakobuca nawe yari mu bateye ko igikumu. Bati rero niki kiriko kiratuma batumvikana? Reka vyose tuze tubice irya nino. Ufyende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tozucikanwa na dushikiriza. Sangize kandi ano makuru bagenzawe aho bari bose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndagwaye kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga kandi nabagaje ko mu nkuru yo ku munsi w'ejo yabanje, umuntu avuga ko afite n'imigenderanire mibi n'umukuru w'igihugu muri kino gihe ni Lieutenant General Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere. Ku kibazo cyo kumenya nimba kandi we yoshobora kubuza ko igitoro kiza mu Burundi, amasoko yacu akavuga ko nk'umukuru wa leta ibigenewe ivyo bitoro ko Ndirakobuca yoshobora kubuza ko igitoro kiza. Kigoye kwemera nuko yo kubahuka kubikora mu gihe bizwi ko ubuhangange n'ubudahangarwa bwose mu gihugu busigaranye umuryango w'umukuru w'igihugu urongowe n'ubundi na Evariste Ndayishimiye. Biravuga ko kandi hari byinshi atigeze yumvikana ko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nkuko vyanagenze kuri Arengiyome Bunyoni. Kuri ubu rero ikibazo c'ibitoro mu Burundi nico kigisibije mbere, bikanavuga ko mu bategetsi arimo abinyegeje babujije iyo ngingo yuko cinjira mu gihugu c'u Burundi. Ne mu gihe amasoko acibanga tumenyesha ko President Ndayishimiye yoba afise umugambi wo guhindura abagize leta yiwe mu minsi itari yakure. Ayo masoko akavuga ko ashobora kugaruka muri leta abantu bari bakomeye mu butegetsi bwa President Nkurunziza.
amasoko akavuga ko hashobora kugaruka abantu bahoze bari bakomeye mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, cyane cyane hakavugwa ko Willy Nyamitwe kuri ubu aserukira igihugu cy'u Burundi muri Antungi, kuri ubu aserukira leta y'u Burundi mu gihugu cya Ethiopia i Addis Abeba. Kubirabana n'ikibanza cy'ubushikiranganje bwa mbere, ni ikibanza cyaciyemwo abagabo bajejwe ibibanza bihambaye cyane mu nzego z'umutekano ngaho mu gihugu cy'u Burundi, aho harimo Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca. Batirero ko iki kibanza cy'umushikiranganje wa mbere kuri leta ya Evariste Ndayishimiye gitangiye kuba akananira abahinga. Ese hari ukudahuza mu biro by'umukuru w'igihugu canke n'ibindi bibitera? Amasoko yacibanga cyane cyane abarizwa muri Ntare House avuga ko hariho kutumvikana kudasanzwe hagati yaba baje muri bibanza n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. No kuvuga ko Arengeme Bunyoni atahuje n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ndetse na Gervais Ndirakobuca batariko barahuza muri kino gihe. Bikavuga ko hari amafaranga abagenewe leta ariko acafatirirwa na Angelina Ndayishimiye akayakoresha mu migambi yiwe. Gervais Ndirakobuca yaragerageje gutanga imihoho ariko akaba nawe yararonse amakuru ava mu iperereza ko avuga ko aherahiye agatanga imihoho nawe iyo kwibonera ko ubundi mu Barundi 15 bose bamaze guterwa iteka ryo kuba abashikiranganje ba mbere muri leta y'u Burundi, numwe wenyene yamaze igihe kinini muri aya mabanga. Uyu akaba ari Adrien Sibomana, yabaye umushikiranganje wa mbere kuva mu mwaka w'1988 gushika mu 1993. ni ukuvuga ko yabaye muri aya mabanga imyaka itari mike. Uyu mushikiranganje wa mbere Adriano Sibomana, reka tumugaruke ko nawe ndetse turabe n'icyatumye we aramba muri aya mabanga. Umushikiranganje Adriano Sibomana yavutse mu mwaka w'1953 muri commune Bukeye ho mu ntara ya Muramvya. Akaba afise urupapuro rw'umutsindo rwa licence ronke muri kaminuza y'u Burundi mu gisata ca physique. Imbere yo kwinjira mu mabanga ya politike, Adrien Sibomana yarabaye mwigisha mu mashuri yisumbuye aranarongora ITS Kamenge. Inyuma y'amatora y'abashinga amateka yabaye mu mwaka w'1982, Adrien Sibomana yaratuwe kuba icegera cy'umukuru w'inama ashinga amateka ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Amabanga yabaye mwo gushika mu mwaka w'1987. Aho Perezida Buyoya afatiye ubutegetsi, Adrien Sibomana yaganywe kuba buramatari w'intara ya Muramvya. Mu ntango za gitugutu umwaka w'1988 nibwo yaganywe kuba icegera c'umukuru w'umurwi wari ujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Uwo murwi yawumazemo indwi zibiri gusa, kuko kwigenekerezo ya 19 gitugutu umwaka w'1988 Adrien Sibomana yaganywe kuba umushikiranganje wa mbere, amabanga yafatanije muri leta yiwe ya mbere no kuba umushikiranganje w'imigambi ya leta. Adrien Sibomana niwe gushika ubu amaze kumara igihe kinini mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere, kuko yavuyemo ku genekerezo ya 10 mu mwaka w'1993 igihe Perezida Ndadaye agenye umupfasoni Sylvie Kinigi muri ayo mabanga. Gushika ubu nta wundi mushikiranganje wa mbere ararenze imyaka 2 arongoye leta y'u Burundi. Muri ico gihe ico kibanza gikunze kuvyara ishari hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere, cari gisigaje imyaka 5 kugira benshi bamenye ko Arengeme Bunyoni azohava twara iryo teka ryo kuba urambiye mu kibanza cy'umushikiranganje wa mbere. Ivyo siko byaje kugenda, kuko nawe yaje gusubirirwa na Gervais Ndirakobuca. Aho rero avire muri leta, Adrien Sibomana arabaye igihe mu nama nshinga amateka, mu nyuma arahava arasezera ibikorwa vya politike, arava no mu mugambwe UPRONA muri mwaka w'2002. Ubu akabazwi nk'uwikorera ivyiwe ahandi naho nk'umuhinga yigenga. Adrien Sibomana kandi niwe mushikiranganje wa mbere wa kera cyane akiri muzima. Abimbere yiwe bose baramaze kwitaba Imana, ariko kandi siwe arusha imyaka bagiye barazezwa ayo mabanga bakiri bazima nk'uko tuzobibona. Igenwa ry'uyu Adriano Sibomana yari amateka mashasha y'u Burundi, kuko yagenywe haciye imyaka 23 atamuhutu aganywe muri ayo mabanga. Wanyuma yari yagenywe muri ayo mabanga yari Joseph Bamina muri Nzero umwaka w'1965 ku ntwaro ya Perezida Micombero, akanya gato cyane aho yamaze umwaka. Harabayeho kandi umushikiranganje wa mbere Albert Nyamoya.
yasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Ku nkuru ya Perezida Bagaza naho nyene harabayeho ubushikiranganje wa mbere Edouard Nzamimana mu kiringo c'imyaka 2 ya mbere, nawe yari umusirikare asangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu. Mu kugena umushikiranganje wa mbere badasangiye ubwoko, Perezida Buyoya yerekanye ishaka yari afise ryo kubaka ubumwe bw'abarundi nyuma y'ubwicanyi bwa Ntenga Marangara mu mwaka w'1988 bwabaye muri Myandagaro. Leta ya mbere ya Adrien Sibomana yarigizwe n'abashikiranganje 20 ibe n'abanyamabanga ba leta 2, abahutu 11 n'abatutsi 11. Kuva habaye urwimo rwo mu mwaka w'1972 nta leta y'abahutu n'abatutsi bangana yari bwigere isubira kuboneka. Leta zikurikira za Adrien Sibomana zagumye zubakiye mu ntumbero y'ubumwe. Leta yiwe ya nyuma yarigizwe n'abashikiranganje 21 be n'abanyamabanga ba leta 2, abahutu 13 n'abatutsi 10. Iyo politike y'ubumwe yarabandanije no mu bindi bisata nka vyose vy'igihugu. Leta ya Adrien Sibomana yaratoje kandi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mu mwaka w'1991 hakurikira ibwirizwa shingiro ryinjiza Uburundi muri demokarasi mu mwaka w'1992. Iyo leta kandi yaremereye imigambwe myinshi, amashiramwe yigenga y'abakozi canke se amasendika, ibimenyesha makuru vyigenga n'ibindi. Leta ya Adrien Sibomana ni nayo yatunganije amatora y'umwaka w'1993 yashikanye ku butegetsi umugambwe Frodebu na President Melchior Ndadaye. Mu ncamake, leta ya Adrien Sibomana yashikanye Burundi ku mpinduka zidasanzwe, ariko kandi nkuko yabitanze mu ntahe yiwe umunsi Perezida Buyoya yashingurwa, izo mpinduka zose yazikora azumvikanye n'umukuru w'igihugu w'ico gihe. Benshi rero bakaba bibaza igituma umushikiranganje wa mbere kuri ubu atakirenza imyaka 2 muri ayo mabanga, canke se atumvikanye mu kutumvikana n'umukuru w'igihugu. Uyu mushikiranganje wa mbere akaba ari umukuru wa leta. N'ibindi byinshi rero turiko turabategura, ntuze kuja kure. Yoba yariko aravugwa mu bisata bitandukanye, politike, agateka kazana muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi. Kandi ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo naho uje ushikirwa nayo dushikiriza kuri nombonesha kure, kandi bagenzawe naho aho bari hose kugira ngo uje ubageza ko aya makuru abagezwe ku Numuza TV. Imana ibahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.